Tubahaye ikaze hano kuri Shani TV Promotion none akanakumiro. Aya makuru tugiye kubagezaho rero ni inkuru y'abakobwa b'i Burundi, inkuru ingezeho mu kandi kanya gato cyane. Nawe umva ibyo uyu mukobwa arimo aravuga hano mu Burundi, umve neza nawe utega amatwi ibintu nawe ushobora kuza kubaho. Rero icyo nagusaba nimba utarakanda subscribe kandi urebe video hoshe like unasharinga kugira ngo ibintu bikomeze kuba uburyohe. Reka rero mbareke mwumve ino nkuru, mwumve uburyo abakobwa b'i Burundi babayeho. Leta idufashe baturongore. Umuntu aragira imyaka 55 baguma bamurira mu rugo ntibamurongore. Canke bakeneye twigaragavye tuze mu mabarabara baturongore ku ngufu. Ivyo bintu ntibishoboka. Nibatuvugire uwanse kurongora bamusohora mu gihugu canke bamuhane baraba amakaranga muntu imyaka ahubwo bashinga itegeko ati ku myaka 20 umuhungu atazoba ararongora canke ku myaka 25 umuhungu atazoba ararongora azoshaja mu gasho. Niko je no bivuga nene adafise gutungisha naho ega benshi nivyo batinya bazi yaranja biyaranje gute kandi uvuga ati jewe muhira nta kintu kandi benshi turabona abahungu benshi mino misi bariko baba mu nzu z'abanyina babo. Eske azaza kutunga gute atazinze yo gupanga ndo azipanga kera mahema ntibayubaka inzu z'ivyatsi ntibazubaka bakaba mwihema wo kwemera ubwo rero bazubaka izibiti n'izamahema tubemo none nde uvyemera tusazira iwacu nkande kandi Imana yaraturemeye abafasha iraturemera amafasha none abo bafasha duhaye barihe tuguma turibwa n'abafasha b'abandi bantu. Ivyo birabaho ujya musore nkunze aguma mpenda afise umugore Imana yamuteguriye neza cyane urumva ugasanga sirewe ego rero ndiko no ariko yonona umugore w'uwundi muntu reka ko none bagore babandi natwe abakobwa tureke gukunda abagabo babandi. Uno musi je narakunze umuhungu ko bariko baronona Burundi bw'ejo bariko baranatwononera akadoza kacu kandi bariko baronona aho abagabo bacu bakeneye neza cyane kuko umuhungu wayi baza kutubwira ngo ntibodukunda ngo tuyiyongera umudema mwizanira azorongora ubunye wo kwihangana ukankunda ukanshira mu rugo ivyo ukeneye nitwobikorera mu rugo neza cyane utiri uraza kunyonona. Jeke ndagana n'abahungu jisi abahungu barambwira ati jewe sinokwiyangaja kuzana umugore atakaza mfise ndamuha nanje atakaza mfise nkora. Eske tuzojya gute muzojya gute ndakubaza ni hari ubuzi bwinshi bwo gukora. Itomati uzidandaje ntizokunguka ibitunguru bidandaje nivyokunguka ariko n'abakobwa bakimimvira nkuko wiyumvira jisi bon erega baje bose bona ngo bafise ubuzima bwiza ngo nibokora ivyo ugeze ku mugabo birahinduka hari uje ku mugabo wabo barima kandi ukarima neza bakaguha ikido kandi ubona umengo ntiwobikora umengo biragayitse umaze gushika mu rugo utegerezwa kuvuga ati aha ndi mu rugo nta umfatanije n'umugabo utegerezwa kuraba ukuntu mubaho n'umugabo ntubugiye kwicara ugiye gufasha umugabo. Abagabo bakwiye kumenya yuko nibadushira mu rugo batazifasha natwe tuzobafasha neza cyane kuko murabafasha deja. Umugore ni wamushikana mu rugo muronderera umutahe muronderera umutahe bizoshika ku kazi ubure ni wamuha kagataha afise utuntu akorera mu rugo hari gihe uzoza ugasanga yungutse murariye.